Yohana yo tuno munsi tugiye gukora bari twe twagitanguje cyatanguje umwami wacu Yesu Kristo aho yahamagara intumwa bose akajya ku meza y'umwami. Natwe rero tugiye kuja ku meza y'umwami uno munsi. Benshi mwama mwumva babisoma ariko ubu nako tuzoza tubisoma turabivuga Yesu aho yahamagara intumwa azegeranya ko ku musozi w'Imana no munsi intumwa zamaze kwegerana baca afata umukate arawumanyura arawubaha bose. Ibyo rero tugiye gukora mubona ntabwo tubikora musinziriye. Yesu nashimwe. Nagomba nababwira ikintu kimwe gikomeye. Igihe cyose wamaze kunywa ku maraso ya Yesu kongera ukayarya ko kiba ari ikintu kidasanzwe. So kupfa kwegera imeza y'umwami uko ubiboneye oya. Nico gituma twabahaye umwanya. Hari ikintu kikubuza kuja ku meza y'umwami. Mwabonye benshi baciye biyigirirayo kuja ku meza y'umwami. Nta nyigisho ndende zikenewe. Hari ijambo Yesu yavuze bitegerezwa kukubamwo. Ni waje ku meza y'umwami guhera muri ico gihe ni kimenyetso kidasanzwe uzokwama uri kuri yumvira igihe cyose ati ntudasanzwe uko Yesu ari muri jewe, amaraso ari yiwe ari muri jewe, byose biri muri wewe byiwe. Wumva ungana gute? Uburemere ufise bungana gute? Niwamara kumva ubwo buremere igihe cyose bizogutuma gukorera Imana wemye. Uno munsi rero bazane Bibiliya hajya gato twifashisha akajambo gatonya kandi gafise uburemere. Yohana 17 ku murongo wa mbere. Yohana 17 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Umurongo wa mbere. Yesu avuze ivyo arangamiza mu ijuru ati data igihe kirashitse shimagiza umwana wawe ngo umwana agushimagize nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise umubiri bose ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo budashira. Amen. Ngo igihe kirageze ku bafise ubugingo bose ngo abahe ubuzima butagira gute, butagira iherezo. Uri umuhigo wowe ugomboje ku meza y'Imana. Ntubifate nk'ibintu bisanzwe oya. Ni ubuzima ugiye kwakira. Umuntu atajya ku meza y'umwami nta buzima. Yesu yavuze ngo ndabasigiye amahoro. Umuntu atajya ku meza y'umwami nta mahoro. Haba hari ibintu muri we biguma bimuburanira ko wewe umeze uko, wewe ugenda gute, wewe rere. Imanza muri we ziracibwa. Uwo muntu nta mahoro afise. Uri umuhigwe rero wewe. Igihe rero kirageze. Igihe kirageze gute? Anyene Yohana 19. Wumva ingene Yesu yakwiguze none umunsi akaguhamagara. 19 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu. Maze Pilato afata Yesu aramukubitisha. Abasoda nabo batsiba igitsibo cy'amahwa bakimwambika mu mutwe. Baraheza bamwambika impuzu y'inyambarabami. Mashimwe shikoma.
hari kugira uronka amahoro, hari kugira ukura ubwoba. None uno munsi meza y'umwami hari abayibona bakiruka, uno munsi meza y'umwami hari abatoyegera. Yesu yaguhaye amahoro kubera ko utayakira. Uhere uno munsi ukawuza kuvira ngaha uze gufata ingingo ati guhera uno munsi Mana uzugumane nanje, ibitakuva ko byose ati sinze nigere ndabibona imbere y'amaso yanjye. Yesu yakira umukate arawumanyura, amaze kuwumanyura awuhereza abigishwa biwe. Bawa ati awami kuburate imana amara sonzirata. Arabandanya atora n'ubundi aramanyura, abandanya ahereza abigishwa biwe. Amaraso imbawa ati awami kuburate imana amaraso nzirata kandi zo kwa wawushimira Imana. Amaze kuwushimira Imana aravuga ati wakoze Mana, none uwo mubiri wawe aho tugiye kuwurira uzutukoresha iby'ubuhizi, uzuduha inkomezi, uzuturinda ingwara, hamwe n'abagiye bose databuja kuja kuri iyi meza baze baba badasanzwe mu miryango yabo. Amaze kubivuga ngo barabanza bakira wa mukate barawutamira. Kandito kwa mandaya Yakira amaraso, yakiriye igikombe agishimira Imana, baca atangura guha abigishwa biwe. Kandito kwa mandaya shima Kandito kwa mandaya shima Kandito kwa mandaya shima amaraso ibaba ati awabikuburake imana amaraso nzirata kandi zo kwama. Yakira ca gikombe asubira kugishimira Imana, aravuga ati databuja aya maraso azaba yadasanzwe abakoresha iby'ubuhizi, ashimira Imana. Hanyuma nawe aravuga ati nimwakire mumwe mwese, kuko aya n'amaraso yanje aza gutangwa ku bwanyu no ku bwa benshi no ku bw'isi yose. Bakira ca gikombe baranywa. Yesu tenda kwihaye yahe divihimbaro vy'ivyaha vyanje.
ndahevye byose